hariho abatwitura bibaza yuko urwego rw'umuhuza ari nk'isentare y'iyungururizo. Nico gituma kenshi usanga ku biro vy'umuhuza hari abantu benshi cyane baje kuvuga ko imanza zabo zakurikijwe nabi, baje kuvuga yuko abacamanza batariko baratunganiriza, kuko muri bya bitigiri twabahaye tugiye kugira statistique ku rutonde dusanga ivyega ubushanganje bw'ubutungane birenga ibice 60%. Bisigura rero yuko vy'ukuri abene igihugu baheza bakatwitura ari benshi, ariko nkuko ibwirizwa ritugenga ribivuga rirasigura neza yuko umuhuza w'abarundi ndetse cyo kimwe n'izindi nzego mu gihugu ntiturekuriwe kuja muri dossier iri mu butungane. Niho rero iyo batwituye tuba tukabasigura nje tubamona hajya hariho benshi tuba tuteza ngo twakire, tuba tukabasigurira yuko umuhuza w'abarundi dossier kiri mu butungane adaheza ngo ayivangemo. Iciza gusa nuko iyo umuhuza atakiriye ibirego vyawe arakwandikira akakubwira n'igituma. Iyo warinze utwitura turakwandikira twavuga ati ntitukwakiriye, ntitwakira ibirego vyawe kubera imvo iyi, kuko ibwirizwa ritugenga riravuga abo turashobora kwakira. Ni ukuvuga iyo umuntu atatanze umwidondoro ukwiye, iyo umuntu azanye ibirego bimaze umwaka vyarabaye mugata tweretse yuko ico gihe yari karitura izindi nzego, iyo dossier ari dossier iri mu butungane nkuko nabivuze, canke yari dossier y'uwitwara azavuga yuko ashaka kurometa en cause le fonctionnement général de l'administration, ngo nituza ngo tumwakire. Aha rero baratwitura ari benshi, ariko tureza tukabasigurira kuko twe twakira iyo dossier yavuye mu butungane, twakira dossier yonyene urubanza rwacitse rukaba ntabanduka, umuntu akabasaba yuko urubanza ruja mu ngiro. Nyakubaha cyane mu kwinama nshinga amateka inazo manza zigoye, ni naho nyene kenshi tugira vyavyegeranye tugatanga amarekomandasiyo bikagorana, kuko usanga hari imanza nyinshi ngaha mu gihugu zicika ariko hagaze kuja mu ngiro zikagorana, kubera nibaza ko abacamanza baba baziciye batababanje kuraba inyungu rusangi, inyungu ya benshi. Kuko uravye nk'iyi dossier tugeze kuvuga idosiye ya Onatel, aho usanga urubanza rwacitse rugakondana ishiramwe nka Onatel riha imiliyari 6. Urubanza rwaracitse rwarabaye ntabanduka, nta rindi saganirizo, mugabo kugira ruje mu ngiro nkugura ngo muca mutahura yuko bigora. N'izindi manza rero usanga rwaracitse waja kura ingene rwacitse ukabona yuko vy'ukuri hagiyemwe amahinyu, mugabo rwarabaye ntabanduka, umuntu yarwarangiye nta kuri buruhindure. Ni mwene izo manza rero mwene byo usanga dufise, naho usanga n'amarekomandasiyo menshi aheza akagorana gushirwa mu ngiro, n'amarekomandasiyo mwe nayo aho bigaragara ko urubanza naho rukika rugoye gushira mu ngiro. Nico gituma nibaza yuko ku manza zimwe le ministre ashobora kugira constat d'impossibilité d'exécution d'un jugement, kuko birashoboka. Urashobora gusanga nk'urubanza rwacitse no ufata nkajya nka rujya rw'igihanga mwavuze, aho usanga urubanza rucitse mwo rugaca gwirukana abantu barenga ibihumbi n'ibihumbi mwitongo ku nyungu y'umuntu umwe. Murumva yuko hariho ibyo usanga biba bigoye. Twebwe rero tuza tukabakira, ariko biboneka yuko urwego rw'umuhuza hari bamwe bibaza yuko ari urwego rw'ubutungane, mugabo ico dukora ko tukabasigurira, tukabandikira, tukabereka yuko dutandukanye n'ubutungane, ko twebwe cyane twumvikanisha tukunga abantu, ko by'ubutungane ni bwiza mugabo buratandukanya abantu. Iyo urubanza rucitse harabutsinda, haraba n'utsindwa, ariko twebwe dushira imbere cyane kumvikanisha, umwe sagira icahevye, hanyuma bigakomeza ubucuti n'imigenderanire myiza hagati y'abatwituye.